Umufasoni Maître Solange Muregwa ariko akurikirana ivyigwa vya doctorat muri kaminuza y'u Burundi afise impamyabushobozi ya maîtrise en droit des affaires yarabaye directrice administrative et financière mu mashirahamwe atandukanye twovuga nka Office National de la Tourbe, ONPR, ARM na OBM. Ubu naho akaba ajejwe ayo mabanga nyene muri Régie Nationale des Postes. Yarakoreye mu bushikiranganje bw'ubutunzi, mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, mu bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu hamwe no mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda. Maître Solange Muregwa niwe yashinze Association Initiative Kerebuka. Mu bya politiki uyu mufasoni amaze kwizigirwa akatari gake. Yabaye vice président wa Ligue des Femmes mu ntara yahoze yitwa Bubanza kuva mu 2017, vice présidente wa Conseil communal Muhuta kuva mu 2020 gushika muri uno mwaka. Akaba ari n'umurongozi wa Ako Burundi kuva mu 2020 gushika uyu mwaka nyene. Maître Solange ari mu bagize Conseil d'administration ya Banque des Femmes ariyo twita BDF kuva mu mwaka wa 2021 gushika uyu mwaka. Mu mugango wa CNDD-FDD naho akaba yatowe nka secrétaire provincial chargé du sport, art et tourisme mu ntara ya Bujumbura. Uyu mufasoni kandi akaba ari na secrétaire général adjointe wa association Femmes Intwari. Bakunzi bo kukayi, bakunzi ba Pam Channel TV n'abakunzi baje ba Pam Reka nirakoze nkuko nayabwiye mu ntangamarara turi niteka cyane ryo kwakira Maître Solange, umukenyezi w'imboneza, umukenyezi yitahuye, afise amabanga menshi mu gihugu ariko akumari smart. No musi rero twagize amahirwe kumwakira mu kuganira kukayi bakenyezi n'abashinga nahe wose ibyo byose murakeneye kubimenya. N'abakobwa n'abahungu bose imisore ugwaruka mwese avuze gusa sha ntugenda uko asha ushira ko gafana hasi kuko kabonetse nakakandi tutavuze ushere hasi banze muze tumwakire. Karibu cyane Maître Solange. Murakoze cyane ma sœur kwikaze mu mpaye. Ndashima Imana ko nshoboye gushika ngaha nkashika amahoro. Ndashima ukuntu mwanyakiriye muri ahantu heza, mukora ahantu heza, muri abantu beza. Oya n'ukuri ndabona namwe muri abakenyezi mwitahuye. Ku mazina rero kwivye nitwa Maître Solange Muregwa. Ndi umumama afise abana babiri, natewe iteka n'Imana nshobora gushika ku bintu vyinshi depuis mansanse gushika uno musi mfise intahe ndende nkuko bivuze, parcours ndende, haba mu buzima bwa misi yose, haba mu vy'igihugu, haba mu kazi dukora, mu mashuri twize nayo turiko turiga. Nukuri twagiye tubona ukugira neza ni kw'Imana, tugenda dushobora gushika ku bitari bike kumbure. Turaronka umwanya wo kubiyaga, wo kubashingira intahe, wo gutera intege abandi bakenyezi kugira ngo abaza kuba inspiré, abaza kumva ko hari ico bokuramwe mu vyo nza kubapartager nabo bizoshobore kubashikana kure no kwindi ntambwe. Wow. Bakunzi bo kukayi rero nkuko nayo yabwiye mwumvise parcours yiwe n'urugendo runini rukomeye. Ni umumama w'abana babiri, afise amabanga mu gihugu atandukanye menshi cyane, ariko ibyo byose arashobora kwijera. Hari gituma namanazanya abantu nk'abo kugira ngo bafashe twebwe abakenyezi tube muri vya bintu byo gukwega amaguru ngo yengo ibintu byo noshobora ngo ibi nibi ngo ikindaga ifise sinokwiga ngo ibi ngo nivyo korana nibijya. Ariko nabazaniye exemple kugira ngo no musi twige ibanga niryahe, ubwo rugendo warushobojwe niki, ayo maranga mutima wayakuye he, wabikuye he gametwe. Tuganiriye abakunzi bo kukayi ngo iyindi. Murakoze cyane bakunzi bo kukayi, nkuko ari karambaza Pamela n'umuntu arabaza gose ni mwarimu. Ariko ni vyiza umuntu arabaza kugira ngo abantu bamenye. Jewe rero kuva nkiri muto nakoze ndi umwana d'après ivy'abavyeyi bambwira ngo nkerebutse. Ego nakuze nkerebutse, nakuze ndi umwana yiga. Yiga mu mashuri primaire secondaire, ayo mashuri yose narangije atakibazo ngize. Iyo ni ntahe papa yagiye aranshingira akabivuga ati Murerwa, papa nyita Murerwa. Ati Murerwa ati yari umwana aciye ubwenge.
nta mwaka namurihiye kabiri. Wow. Akivuga rero mu mwaka namurihiye kabiri sinamenye ivyo ari vyo, mugabo mu nyuma niho numvise yuko ata mwaka yandihiye minerval kabiri, donc ntigeze ndubura. Nako kantu abana banje mpanda kababarira kuko papa yakavuze ndefanda amashuri ya master ariko arabashingira intahe. Uburo n'abana banje barakagendera ati mama ntibamurihiye kabiri turabe natwe ntaza turihire kabiri. Ego rero maze guheza amashuri nari umuntu d'abord nari haye intumbero. Haje umuntu wese kugira atera imbere ubanza kwiha intumbero. Intumbero umuntu ayiha akiri muto agikura ukagira vision ukavuga ati mbega jewe ko ndiko ndiga ko ndiko ndakura ngomba kuzoshikahe. Jewe rero nari haye ihangiro byaho nashaka kuzoshika ata muntu numwe abikubwiye. Ego je nyene ndavyibuka urabona sindi wakera gose ubuzima bwo mu myaka 15 iheze 20 ndabwibuka. Rero nkiri muri primaire nari umuntu numva mfise vision yo kuziga ngashika kure. Numva ko nziga nkiga kandi nkumva ko ndoza kubibujumbura. Wow. Wacu hari ruguru hari ubanza nkaraba nyene muhira iki nkavuga ati jewe rifo vraiment ko njaba kuruzi kirazira ko umaga kirazira. Nari hayo vision yo kuzoza kubibujumbura. Mugabo kubibujumbura naho harafise ama condition yaho. Urabanza ukarondera ubuzima ukiga ukagira iki urumva romeje secondaire nacenza kugira université mandarose action yo kuzibujumbura. Tawa ndahafa. Ego mbandati ntaco naho ntararonka ubuzima gose. Mugaca kirenge cyo kubibujumbura ndatanguye ndakironka. Rero ndaba muri ubwo buzima ndagira amashuri ndagira kaminuza ndubaka ndibaruka. Hanyuma rero ndi muri université naho neje sinicara naguma nkora udukogwa ndandaza nirukanka ndondera ndaba umuntu ubwa mbere ho jewe nari umuntu ntakunda gusaba amahera. Mwakunda gusaba amahera n'abavyeyi muri vacances haba nkiri mu mashuri yisumbuye canke ya primaire nama ndi umuntu adandaza utuntu. Wamufise ego naradandaza utuntu ndibuka kera kandi warufise abavyeyi bose bifise. Papa na mama n'ubu bariho mugabo je narumva ko nshaka ikintu ca autonomie ko ntunga amahera. Ntakura mvuga ngo ngurira ikamba mbiri urabona abana bahari iwacu bubanza ukura abavyeyi bakugurira utuntu. Mugaje ca ndavuga ati none kuki jewe ntorondera ukuntu nza ndaronka duhera duke muri ma grande vacances. Rero jewe naraja kurangura nkagenda mu isoko ibubanza ngenda nkarangura nkarangura imisigati urumva hari kera nkiri muto nk'ivyo wari ivyo bintu wari wabikora nkazana ni ya ntumbero narihaye kwiga no kurondera amahera. Ivyo bintu ronda bikora akanoti ukarondera buke nkaronka dukeya. Jewe nagenda ku ishuri ndi umuntu nyene w'umu VIP ngurira ibitumbura abandi. No ku ishuri naradandaza ibitumbura. Ego narabiteka muhira. Ivyo ndavyibutsa ubu narabiteka muhira nkabitwara mu ishashi ku ishuri nkabidandaza inoti nkaronka gutyo. Utwo rero n'utuntu narihaye nk'ihangiro kuva nkiri muto urumva twagumye dukura muri jewe. Hagi umuntu kugira ashike kure si ibintu wigukuze. Ikora ashobora kwiga ibintu maze gushika kure mugihe ibintu watanga ukiri mutoya bigenda bigufasha gukura ukagenda urahindura ukuntu bikora. Rero ubwo buzima ndabubamwo turiga difficilement hari no mu ntambara hari ibihe bimwe wasanga birimo intambara tugahunga tukirukanka tukagaruka. Mugabo ahantu hose twashika twaca dusubira mu ishuri tukiga. Y'amashuri ndayahejeje ndagiye mu rugo nubatse nkiri muri université ntaraheza. Wiga mu kangahe? Nari muri première licence no nagira mariage ko twiga mu ancien système ya licence. Ndubaka ndagira urugo muganjitse mu rugo rero nca ndabona ko mpinduye statut ubu rero il faut que ndonderera urugo. Y'amashuri umva ntarahera harajemwe urugo harajemwe abana entre temps nari bise n'utundi tuntu twishi nkora. Jewe ko nyene nakuze nkerebutse abantu benshi barangomwa mu bikorwa. Ego kuko natanguye mu bikorwa vya politique nkiri umunyeshuri. Yego barakwemeye kwinjira. Nari muri université ndi muri université nari muri ivyo vya politique. Ndibuka nkiri no muri secondaire hari ibintu nyene
usanga abana bazwi muri commune. Jewe narinzwe muri commune wacu ku Mpanda, nari mfise ama equipe y'abana ndongora, naraserukira ishuri mu nkino, ngaserukira ishuri mu tuntu duto duto, nca nkura rondi inspiré ni vya politique n'ibindi vya administration. None ngivyo wari wigeze wiyumvira ibintu byo kubi indongozi canke ibintu? Oya, hagira umuntu ufise vision, ibintu byinshi bigenda birizana. Vyarizanye uko ndabibamwo ndakura. Kubera rero ya politique namva nayo nyene noguma hafi y'uburongozi, utanguye kuri umushefu kiri umwana ugumana iyo susi nyene ti ibi bintu ndabigumemo. Gaca ndongorora ama equipe y'abana bavyina, tukaja ku mashuri, tukazana ibikombe, tukazana ibidari twatsinze, gutyo gutyo. Hanyuma rero maze kubaka nyene urumva horo nari ntanguye gushika amabuke buke, mugabo nkagumana y'ama vision yanje yo kwiga, yo gushika kure, yo kurondera amahera, yo kumva nyene ko nzoba ndi femme autonome, nshobora kugira ico nkontribuye mu rugo, mu muryango no mu gihugu. Rero ayo mashuri ndaheza amashuri ya secondaire, ndaheje université, ndaheza ndaronka diplôme ya licence en droit. Umushinga nawe wanje arambwira ati nubandanye, tibandanya wige, yarantera intege akaguma avuga ati ni wige. Ndagenda ndagira na master ndayigira. Ego babana bariho aho rero entreta jewe natanguye gukora akazi ka leta muri 2006. Ego niho wari ugiheze ishuri? Ego nari mpejeje secondaire. Ego ibintu birebire uri muregwa gusa uri mugisha. En 2006 je travaillais. Jewe nari mfise matricule yo muri leta muri 2006. Urumva turi 2025, 2026, ça fait 20 ans ndi au service de la nation. Ayo mashuri napavanye kubandanya ndayiga nkora nako kazi, kandi Imana ikanje imbere vyose nkabitora. Mashuri ko nayaheza niko naronka ama promotion, mpejeje ama licence, mpejeje ama master. Ndavamo ndanaduga gose rero. Ndaba umukozi mukuru muri leta, ndaja ku madecret, ndaba umuyobozi, narabaye umukonseiller mu bushikiranganje bw'igega ca leta kera. Urumva nashitse mu rugo, amashuri yaheza ama licence ndi mu master. Mu rugo ufise n'abana ababebe, nkibungenga nkavyara, nkiga, ngakora akazi, nkanadandaza. Cyose nkabikora kuko nakuze ndi umuntu ufise planification muri jewe, nzi gupanga ibikorwa. Urumva harimo nk'umwanya wo kwiga, hakaba umwanya wo kuvyara, hakaba umwanya wo gukora akazi ka leta, hakaba umwanya wo gukordona amashira hamwe. Je nakuze mfite association nkordona utwabana, utwabakenyezi, twabiki, niyo politique nyene ndayirimwo. Kuko narabaye mu burongozi butandukanye mu vy'umugambwe le parti au pouvoir CNDD-FDD, naho ndayirimwo. Moi je suis une femme politicienne. Umunye politique. Ivyo rero ndabibamo ndabikuriramo, mugabo nkumva ko ndi inspiré yo kuzoba umumama agira ico aterereye mu gihugu, agira ico aterereye muri société. Mugabo byose ngaca mbona ati ibi rero kugira ushike ko neza ifoko niga amashuri, nkiga amashuri ni azompermeta gushika kuri izo ndoto zanje zose. Nukuri urugendo rwanyu ruratangaje cyane gose. Urumva kuvukira umwana kwiyumvira ngo nzoshika aha, ndibaza ko mu micungararo hariya ko atabantu bari barabaye nk'ico wifuza wari umaze kubona. Ariko ukiyumvira ati jewe nzobandanya, utangura kwiha imishinga, meme no muri commune barakomenya banditswe, uraja no muri politique ukiri mutoyi. Ivyo bintu vraiment nimboneka rimwe. Metro Solange mukiraho mu misi heze ariyo ama épreuve twovuga nk'ibigeragezo y'personnel byabashikiye, ariko aho nyene musanze muri secrétaire général adjoint wa femme intwari. Imvugo yabaye impamo, mwabaye intwari, mwabaye imboneza. Ikigeragezo cabashikiye aho abandi bakenyezi bace bakwama, ibintu bigapararangana, urugo rukamera nabi, ibyo bariko barakora imishinga, abantu bose bakabibona vraiment, abantu bose bakanabagira ikigongo tiyo ni kubera aheruka gushikirwa nibi. Ariko mwe mwarahagaze, murahagarara kabisa bwuma, ibintu bigenda neza, akazi kagumye kagenda neza kwa kundi nyene, mbese n'ubwiza urarushiriza. Wotubwira akabanga kahe nikomeje gute na ibyo izo nguvu mwazikuye he gushika ho no munsi atanumwe ashobora kwacisha mwijisho?
Murakoze nkuko mubivuze c'était muri 2023 imyaka 2 iraheze mu mari yaritavye Imana buzima kwisi niko bimeze birashika bikabaho twese niyo nzira ariko muri yo parcours yose turashimira Imana ko yabanye natwe byarabaye ibihe bikomeye ibihe biremereye ku muryango ibihe biremereye ku rugo mugabo bintu vyose je nsanzwe nkijijwe ndi umukozi w'Imana ansengera muri eglise vivante ego ansengera muri eglise vivante kwijabe ndi muri komite ya eglise ndafite andi ma departement ndimo nukuri narabonye kugira neza kw'Imana d'abord byari bigoye gusiporta yagiye hakiri karagenda karakiri muto abana bakiri bato mugabo ndabwira Imana ati Imana wewe ukuretse bikaba wewe urazi gituma kuri ino si twese tuzopasa mugabo kwibuburetse bikaba tugomba ro tukwikonfie twebwe n'abana uturongore udushoboze ushobore kubana natwe muri byose na hose rero nukuri narahagaze mu rugo ndavuga ati abapfakazi n'abantu bagira indi etikete mugaje ndavuga ati iyo etikete Imana iziyindinde kandi ndabanda ndavyirasubiramo jenyene ndavuga ati ujyahejeje sa vie ubu rero il faut que ma vie continue avec n'ubuzima bw'abana abana ndabaremesha turarema bagenzi baratuba hafi rero mbaje tuwavyitwayemo gute kubera uno munsi mwarakomeye intakino na kimwe kubigaragara aho abantu bashaka kugucisha rero vidiriyo iyo nishobora vidiriyo imwe mweneyo ariko ico dushimira Imana yarahabaye abana barakomeye abana bariga amashuri meza Imana iranshoboza muri kwa kwitanga nyene muri kwa kurondera kuko jewe na mama hakiriho yaguma ambwira ati il faut que wiga gukora urumva yanyigishije ibikorwa nawe kuva kera yarambwira ati wowe uri umudamu wize uri muri politique umudamu yize ntaguma muhira umudamu yize ntaguma mu nzu contrairement y'ivyo tubona ubu hari umuntu usanga yarize mugabo akaguma mu nzu naho batize akavuga ngo nicare ngaha umugabo azozana ratio ngo umugabo azozana ratio mugabo mukenyezi uri kurankurikirana nagomba ndakubarire ni vyiza umushinga nawe mukiri kumwe ni vyiza twese turavyifuza kandi vyarabaho niyo ntumbero umuntu abafise mugabo bumaze imisi rero sensibiliza abakenyezi kuko turi mu kintu cugaranye tubona ko buri muri confort ubona irasyo iza imodoka abanyonga bagutwara ibitoro bagenda bamutazi yo babinwa wowe ukavyuka wurira imodoka ugenda abona ariko ndigisha ubushize nawe bari ati genda roshiremo aka version muri ubwo buzi muri kurabamo simvuze ngo abashinga ntayo kwitaba Imana canke iki muguvuga ati mbega ejo ni yaba tutari kumwe est-ce que je serai capable yo kumaintenir urugo abana bagume biga niba dupanze inzuru wayigumiriho niba ndi haminervare ngume ndayido ugume muri ubwo buzima nyene warutunzwemo n'umugabo ico kintu rero maze imisi ndacikizisha abakenyezi kandi ukabona bose barabayeveye nkababarira ati ujya muri kumwe sigwawe none ijambo ry'Imana ko ribivuga turi kwisi turi ingenzi ejo urapasa higeje ugapasa je ngapasa no ndagapasa n'ubu uravuga kumva ati nakayapashije none wewe ujya mujyamana mu gitanda ejo ni yapasa sipoza bamwe baca bagira urwanda bavuga ati ko muriko muragira ubwoba sipoza agiye muri mission amaze hamuka birahamura mugabo bireveya birakuvyura bihamura tuza turavyigako none pame wowe urazi igihe uzopasiriza oya naje ntaconze ni furi uko abantu baguma biteguye ukaguma muri magabo ivyo ndabivuga pour les femmes veuves abadamu ubimfuje mbona ziguma zitwara n'abagabo baguma bagenda baguma bitaba Imana ibintu ni vyinshi uramasanganya uri ingwara uramavesi ibintu vyinshi ifuru ko umuntu aba prepare ukavuga ati uyu muntu nawe turi kumwe canke n'umugabo nyene l'inverse n'abagabo ndababarira kuko uri umugabo ntuzukungene urugo rupanze ntuzukungene abana bajya ntuzukungene bajyama ngo ni affaire y'abagore sivyo ejo la femme la passage abana baciye baje mwibarabara batraumatiser nyamuzone umuntu aciye arongora après nana après 6 mois wazanye umuntu aje kuba maltraita kandi umudama agiye kurongorwa après nana après iki uzanye umuntu muti no umva rero kintu n'ukuri ifoka abantu dukanurana cyane abakenyezi jewe nensista ku bakenyezi kuko byanshikiye nkabibona umva tubahe bujumbura nkavuga none yomba nakuze ndi wa muntu umva je mu Maria nkuye mu nzu kare arambwira ati genda urondere genda wiruka ngereka gukina
warize genda ukoresha ubwenge wize amashuri amwe yandi habiye master uraza abantu bayiga bakuze ego nahize ndi marié c'est mon mari qui a payé uri mu rugo urumva umugabo niwe abakontribuwa byose naho umukenyezi usanga ukontribuwa usanga nyene amahera abagore urazikataguyira y'abakenyezi ntaguyira usanga umugabo arakora byose mugabo ivyo byose kumbura avec l'inspiration divine Imana yo yari ifise ukuntu kirabipanga rero Serugwa ararenganye turagumyaho n'abana nukuri twarabonye kugira neza ku Imana twarabonye Imana idushoboza twarabonye Imana idukomeza imisi ya mbere byarananiye kubisiporta nkiyumvira none je nzobaho gute aba bana ibujumbura amashuri ubuzima mugabo mu nyuma ndatourna la page ndavuga ati none ko uyabandanije ubuzima bwiwe akwabo bwo kuguma mbona kumengo sanova pa Jewe sinishingira intahe mama ariko tubanye neza turi abantu bakijijwe hariya bagira akantu kabo naho ibindi bigira ako nyene gumako waramenye Imana n'ukuri Imana irafise ukuntu idupfuka ukuntu dufortifie rero ivyo bimaze kubaho beshi bari bamuzi yari umusirikari l'été militaire officier supérieur ndabona ko mbuze mugabo nca ndahagara mu nkomezi zimwe nyene z'ubufamerida zimwe z'ubufami intwari ndaba intwari mu rugo nukuri ndiho maka mu muryango n'ubu barabazanya ati mbe Solange abigenza gute abayeho gute kuko yitavye Imana ubwo buzinda burimo ayo madekrenda yariko akazi ndagakora n'ubu niko ngikora wanashima poste narimo yitaba Imana n'ubu niyo ndimwo ivyo nkora n'ubu nivyo nakora donc umushahara ushobora kubukiri wa wundi mugabo urumva wiwe waravuye ko nawe yarakora yarahembwa ubu rero nca ndondera ukungene manager kugira ngo wa mushahara wanje ubu uza ari umwe ushobore gukuvra yama dépense yose yo mu rugo y'amashuri bya bikorwa byabiki nkavuga rero nti utatanguye gutangura kwiruka nk'akirikare iyo ugiye kubitangura ari ukubibazo bibaye urabura naho uhera uracanganikirwa ukabura no ko wiro twuva mugabo jewe nukuri Imana yaranshoboje irampa inguvu icambere yampaye amagara meza jewe nukuri singwara ico ndagishimira Imana iyo myaka ibiri kuva iheze nta na malaria ndagwara iyo hacazamwe ivyo wanje nanje nkagwara nkagira amagara mabi kumbure vyari gucangana mugabo Imana yarankomeje irampa amagara meza kugira ngo nshobore gutunga abana rero ubu bariga imfura yanje duheze amashuri l'année prochaine secondaire kandi ntiwabakwiye kuri rya shuri oya ahubwo nabajanye n'ahandi hazimvye nabajanye hamwe kuko bari mu ma interna urumva ma interna aho usanga bigize nyene mugabo vyose Imana yagira anshoboza rero umukenyezi uri kurankurikira uwo muntu muri kumwe mugasipoza ko ejo mushobora kutamukiri kumwe wiyumvira ati mbega ejo ni tutaba turi kumwe agiye muri mission agiye hanze canke arapashije ukundi jewe nzoguma nsa nkukunsa ega niyo ntuzayambere baca kurabira akatubwiye yabaye umupfakazi arafutanya kaze ngwira urumva ntakigira ico yambara abwana bwabuze ico bufungura kubera iki ntiwabaye prepare witeguye ugumubona vyuzuye udibamye menye uburyo buva umenye ati mbeko nambaye ibinambaye vyavuye mbeko umugabo nzani igitenge yagize kere foro kugira kironke umugabo akaja mu maproje icoro ni ikintu cuzuye aha mu gisagara kandi ngomba mpamagarira abamama bamwe n'abashinga ntahe ivyo bintu ukora unyegeza utere ku mugore ukicara mu nzu utazi ivyo umugabo arimwo utazi yaronderera utazi yakura ratio wowe ukabona ujya unyonga imodoka ugenda nukuri umenye kuri kurihenda wowe mugabo ukora mu maproje utayereka umugore wawe je umugabo wanje azakora mu projet ayanyereka umba nkiriho n'abana ikintu cyose yakora yaranyereka ahantu hari umurima yaranyereka ahantu aguza gatongo yaranyereka akantu kose akoza furuguse yavuga ati ingo niwe rubavu rwanje ni wewe kerebukura niwe nyina w'abana banje ingurabe ivyo turimo tukabimontera hamwe tukabikorera hamwe jewe n'abantu baje kuri antere mari nta nagumye nshinga mu nyuma nta bibazo yansigiye bya bindi ngo amadeni ngo abantu baratunze kwishuza ngo abantu ngo baje ngo twakorana amapro ntabyo nta numwe araza nuno munsi imyaka 2 irarenze yasize nyene nk'umumama twakorera Imana
rero abashinga ntabe benshi iyo defo barayifise na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura akakubarira ngo amafaranga ngo ntakwereka umugore umugore umweretse amahera nibiko bambwira umva njejwe ro sociale no mu bindi ndakira amakameshi nkababarira none wewe ku ijya projet yawe jewe ndayizi ndi umuntu arengana tone puze akaba atayizi wewe jo ni wapfa ubu tubivuko nyene n'ugupfa wewe jo ugenda ugapfa bazosigara rero babana umuntu aturuka buka agataha bunyama ababwira ati genda utore ikiziga canke wa muntu wawe karabaye ivyo mwamwe bibonye mwese tuvyumvise karabaye ntaco wamweretse uri mu nzu y'impangano umusigiye abana bane biga wewe niwe wateka imitwe y'ukungene biga no kuntu bajya nonaho uzoba urangije neza wewe serugo ugenda uruhuke neza uryamira ukuboko kw'abagabo ngo size urugo cyangwa uzoba basize mu magorwa n'amageragezwa wa mugore nta kintu azi nta cafise nta konti je nari umandatere konti y'umugabo wanje kuva tugira mariage yashize kuri konti umva aribereye n'umusoda abasoda guma biruka angatiwe n'uri nyina w'abana ni ujera byose ca kuri konti mugabo hari umugabo arinda bahagakura n'umugore atazi konte yiwe atazi n'amahera hembwa atazi na source de revenus yiwe nukuri ubwo buzima jubu uriko burambabaza abagabo uwo mugore mwarabyaranye abana bane batatu nta wundi uzomuzanako nta wundi uzovuga ngo aje kuba nyina w'abo bana bawe ni wanarondera no mu mbavu nuje kugutera imikoshi nuje kurya ivyo warondeye ni kinyenzi makwakwa babandi baza kurya inyama n'amata batajya ibiharage abo nta terambere bazana mu rugo umugore nujya mwatanguranye mukenye mugi umuceri n'ibiharage muba mu nzu z'amatete muba hehe babasohora utekera uturagari wadutekera hanyuma ejo wabona udufaranga turaje urabaye umukuru ugacona kwa wundi hariya akamushenze hakora amadolari yavyaye abana bane mu rugo batanu bango diyavuze ngo bashavuga ngo toka mushenze hakora amadolari niyo acasigara koroka nuko ugasanga umuntu araruhiye mu rugo arababaye ariko arababazwa n'umuntu atategezwa kumubabaza kuko umugabo agukora ikintu nk'ico nta neza bari kararondera mu rugo vuba nta kazoza bari kararondera kandi twe twamenye Imana urugo uruzanye mu mwe n'ivyo bintu n'umukoshi uri kurazana total itunga riragenda riranyanyagira abana ngabura bavanze tangu uvyara hanze uvyara hari uvyara uruyuzi kariko rugenda ruta umungu hajya ugasanga imyungu yabaye itanive ku ruzi rumwe ngo buri serugo onetete y'umugabo nukugira urugo rupanze rusa neza abana bambara neza abana bajya neza bigaheza utanga uvanga uzana umwana wa hariya uzana umucanku zo mu rutana bose ngo naba minani matayo uri zero je ndikunda kuyita uri zero abakenyezi nabo ukabona umugabo arafise amahera yego sha uguma wo gusiga umunwa usiga inzara uja mwisaro kira samedi ukigira jori ngo ndi mukanaka rondera ifaranga none uwo mugabo ni mutagumane ejo ni mutamuri kumwe iyo verine uzoyijamwo iyo manikire pedikire uzobijamwo ntibikunda ubanza ugacangana ikigo ugaca uhindana n'abari bakuzi bakakuyoberwa bakavuga ati yo byaratunzwe n'umugabo tiserwa yagiye umugabo yavuye urugi rwavuye ko imbeho yinjiye iyo mbeho ntiyinjira ari imwe acinjira za mbeho zose z'ubwoko bwose urabaza kudodora urabakuzanira vemire senkanti urabayaguha kabiri gatatu ejo nabo bakagusaba ibindi ugaca usanga ubaye umuntu wo mwibarabara mugabo wihagazeko uvuga ati je ngomba ndondere umugabo yasiza nkonexe mu vyo yakora yasiza anyeretse imitwe y'ukuntu nzorera abana ucuhagarara neza nta nugucisha mwijisho ucuba smart ukavuga ati kifo ya wenge ni harusi ariko Kiswahili ndakizi akaswahili yako nyene ni mariage ubwo je waragiye nta kundi none niyahure ko je musanje utarage ucu usigara urindira nta umunsi wawe mugabo gashaka gusige uzaheje utazokora ibiharage by'abana utigeze uharondera ni imodoka ucugurisha urufisa akaduka cyo gumambwira ngo mbeho kutaragurisha imodoka cije ndayigurisha niyindi zoza ahubwo amen niyindi zoza kuko jewe
ndasenga ndakijijwe kandi ndakora none sinize nivyahera byose nzogenda mfata ingwa nigishe basi ngende nshingero ndi mu muceri hari iwacu turari mu muceri kimugabo jewe nta barabara muzombonamwo nta muntu nzoza gukomera amashi ngo mfashe utu umugabo yansize mu rugo ansiga mu nzu ansigira abana ifoko ndabarera nkabarera mu makondisiyo nawe yari karabareramo abakenyezi rero ni wabona vyuzuye unyonga imodoka aronza inyonga n'amajeti mbigitoro ugikura hengwe ka sinzi nako je baranzanira aho nyonga imodoka utazi yo banywera igitoro ngo duha umushoferi ngo akagenda gukundondere none mugabo wa business afise urayazi kucera sikubinyereka none sikubikwereka nawe uguma mu nzu uryamye ngo rasi kubikwereka urumva rero abantu bashobora mu gafyinyi baradibama muri comfort turadibama turira dukwega amatwi je ubu ivyo kudibama vyarahetse je nkora 24 sur 24 je mvyutse yuko mfise agenda aho nyene bakunze bakukaya ntanjaniranye muze murandika ivyo mukora bakunzi bo kukayi ntanjaniranye agomba kunjanirana sindavyemera bakunzi bo kukayi uwo muntu turi kumwe n'urwego adasanzwe ahejeje kuduturira ubunyene agira njaniranye sishobora kuvyemera sindavyemera ahejeje kuduturira aradukweza amatwi wowe urafise agenda nkawe ahantu wandika wa musi watwigisha mete wa musi watwigisha uraza ahantu wabivugiye muri CRD ndi muri Marikiya muri Marikiya nzokaza ko vuba muri paneli yaradukweza amatwi metse sorana ati kwicara ngaho utazi agenda y'ibikorwa vya fise agenda z'amakorera nzozizana abakunzi bo kukayi babone yuko ari zitatu December uzocuza ndaguhinda ndagabanye bakunzi bo kukayi turi ngaha munavyumvise ibintu hajeje kutubwira aradukweza amatwi barariraguye ntavyumvise duhaguruke naho ufise umugabo atunze afise akanoti ako kanoti none uribaza yuko kazo nta vyamavyera nta vyamaho haraba nijoro hakaba n'umutaga birakurikirana rero atubwiye aratujinjibuye ibintu byo gufyina taraba kanufunda kavrema dandaza tomati cinadandaje tomati cinadandaje amakara ciyo Solange kandi nari nubatse none ubu duhuye womenya ngo Solange yaradandaje amakara mugabo amakara afise aho yanshikanye izo tomati zirafise aho zanshikanye ayo mamesa narangura mu Rumonge nzana ndeta ya kumabido ndandaza ku gakoroboyi imbere y'umuryango cuko n'ubuzima nabayemo narabaye mu Kinama narabaye mu Kamenge narabaye je umuntu ho mwisite aha duhuye nashize mu training n'ibirato nirukanse mu mirima menya kari jewe donc rero ifoke umuntu azaramya situation yarimo ukungena agenda arevuriwa wewe ntubona umuntu ahagaze neza yambaye neza agira mu modoka ubaze ngo yabitoyaho twavuye kure twavuye nako ga costume mvuge ubu Solange ngo ndare oya ndaza kumugabo urazi umugabo kujya musonga ngo nk'ijya Solange urazi yo Solange yahereye urazi ko Solange yadandaje amakara urazi ko Solange yadandaje amakara ndabizi ntabyo narinzi none ubuduhuye womenya ngo nari yadandaje aranyanditse ko ari ahantu ubona hari amakara uvuga ngo mana urumva rero donc ntugaye akazi kandi nturondere kuja guhera ku mutahe munini ndiko ndavuga amakara wumve ko amakara ari umutahe mutoya wumve ko itomati ari umutahe mutoya wumve ko ibido y'amamesa uyizanye ukayitereka ku irembo n'agakoroboyi na cagigereni kivamwe amata canke ibiki bimwe badandazamwe amamesa wumenga uro muri rohero ntavyuzi muga hari iwacu jewe ndabizi narayadandaje ku gakoroboyi ukazana nkagupimira ukamijana ukamadesa ashira mu mfuko rega rero nabashobora kwiyumvira ngo ibyo urashobora no kubigira smart ukabizanira umuntu umete kukagira livrezo ufati je ndadandaza amavuta utaniza kabido ngo hitanize je je ndabikora je nkunda dandaza impuzu arinye nyambika ndahaba nkawe aho we no gukoresera ukibura numva impuzu hariya abagenzi banje baranze harise ba Evrine mbwa bashana ndakurondera iri kanzu igukwira zipanze ukamushira ntakubwira ati iri ave ku mubiri rimeze ukuri nka gemportatir kihehe tikagushikira byose ni commerce harinye urumva margayo mabanga yose nubu ndi wicaye gukora nicare no cangiki kanoti abana baca biga gute bakunzi bo kukayi mugabo aho hambavu ndatunyegeze ibanga Maître Solange afise amabanga atandukanye mu gihugu yatubwiye ko ari umunyepolitike hariho inshingano afise hirya no hino hari abana n'ibiki ivyo byose ni ibintu byinshi
duhibanga uje hagute umwanya wawe umukenyezi ari ngaha wese umwigishe kujeha ndabizi katubwira umwanya rero guhera no munsi umuntu wese yari desordonné ninkoresha terme desordonné mu vy'umwanya nukuri ndabasabe 2026 duhindura ingendo ngwino duhindura ingendo nivyo ngo mashikeko panga umwanya wawe guhera mu gatondo James ama agenda mu biro hari hiyera yirabura usanze zipanze kwibaza narayabonye bakuzi wo kukaye narayabonye ibyo ukabesha kwe ngo nibitabo bigerekeranye hadi imwe yose n'inyuma hariko amazina izo mu manama zo ma conseil d'administration yaheshe hankoresha telefone cyangwa tablette mugabo wanditse muri agenda ara utununa gutyo donc agenda yose irimo ama programme yiwanje ngiye hamenya agenda mpitana kugira ngo habe succession ya vya bikorwa twayikoreramo mbona aho nari ndabigejeje ari inama zo kukaza ama comité de direction office agenda ari ama conseil d'administration ari ivy'umugambwe ari ivya ngiye kwigisha ndanigisha ndahamagara abakenyezi abigisha ibya entrepreneuria kwiteza imbere gukoresha gushika kurukoresheje umutahe muto amakara itomate ushika kurukoresheje umutahe muto ivyo byose ndabifise izo agenda rero vyuka mu gatondo d'abord ubanze wipange mu rugo abakenyezi ikintu cyo kuba organize mu rugo kiratugora abantu baja ku mateleviziyo bakaja ku ma WhatsApp saa yine kagera ijoro saa 3 saa 6 none uri kuri WhatsApp gushika saa yine ijoro saa 3 uzomenya ko mwana yari uzomenya ko mu rugo bipanze uzomenya ko umuboyi bimwe bamutuma ari vyasuma bakwi telefone ni byiza muga telefone zitukira ba esclave abakenyezi utwara ba esclave ba televiziyo ba telefone WhatsApp ya amastatut ari mu kutwisha amastatut gastating ibintu zona twisha ukagira iki nukuri ushaka gushika kure tubabarira uratwisha hindura ingendo tubabarira organiser ugire planification des activités ugire agenda yawe ndavyutse sizere aho sinavuze abaja mu bubara agacupa nibiza ugasoma bagasoma je Yesu arangira ibintu ntakonsoma kandi mbona taco mpomba abagotera muramuka bari umugore washana saa 4 saa 5 saa 3 oya bijya ntavarera jute taha kare wipange uraba ivyo mu rugo uraba abana umushinga naye niyataha umuhekeya wow neza care after care umva mutama karibu wiriwe gute ico umwanya rero kugira ngo ushike kure ifo kubiri bien organisé panga agenda yawe andika ibikorwa uza gukora umunsi jewe muri weekend dimanche kuyipanga rendi dimanche jewe rendi ntonda ku kazi nziti kuwa mbere nzokora iki nzakiraba je ndaguha programme sero n'ibyo ndonderako nkaguha audience bivanye n'ibyo usanga n'ibintu wapanze n'ibintu nanje napanze ati uyu munsi mfise amanama ya none gashawo ugira inama 3 ku munsi utari organize utazanditse muri agenda ukagenda uzibutse cyangwa ukaronka ibyo ugenda kuvuga imbere y'abantu canke babiri bakirira rimwe cyo usanga wabahereye wa musitize kubera iki udapanze nukuri kandi umukenyezi wese ico kintu mugende mu gikore ko kizobafasha yaba wize yaba ufise akazi yaba umuntu wese yumve kategeza kuba organize panga agenda yawe mu gatondo ushitse ku kazi jinshika ku kazi 7h30 cyangwa saa 9 zibura mbanzi saa 9 nkora ibi saa 4 nkora ibi inyuma amasaha 2 après 2 heures mugabo sama activité nza gupangira ku kazi ni ibintu mpanga kuva nkiri muri weekend samedi dimanche mu bisanzwe yandi majambo twopanga muri weekend ugapangira indwi yose bamwe baza nabo hagati bajyo baca bijya bica bikorohera kubajera kuko ibindi ubusanzwe ufise biba bipanze none aje yihuta bakakora ati nakaragukeneye canke baguhamagaye mu namana ivyo naho vye improvisa bikazamo wewe wari usanzwe uri organize wari ipanze ntibiperitiri bate programme kuko wa wundi nari kwakira amasaha 2 canke isaha imwe washaka kuzancara kubara ati canke sinabikubarira Chenda fise ukuntu tuyaga ibibazo vyawe nkabiheza no mwanya naguhaye utaragira none cyo usaba amahera nkakora turumva ntayo mugabo reka turondere dusenge wacugende ujuvuga ati ndondera akazi
baratigira ukugira ucugenda n'ibintu byo kwakira abantu umwanya munini mu biro bijya si vyiza kuko byica akazi bigaperturba ama programme bikagira iki cyo gutyo rero umuntu wese natunga ka agenda fata telefone yawe zo telefone zimwe nk'iyo yambona izimvye ntizigume zibiza WhatsApp gusa zibiza harimo na agenda rega hariyo agenda application shiramo note je wanje harimo note ahantu nandika ibintu vyanje naho mba ndahantu njyamye canke bita muri note nkaraba hari iki affaire termine kandi jewe napanze programme yanje nta bindi bintu nzaniramwo ntavyo ngo tuje muri mariage ndazijamo ndi mama social ngo tuje mu madote ngo bya bindi bya ngo bride shower baby na baby cam naramukagize bya cam ntaza bijya byose n'ibintu bitwara umwanya w'abakenyezi n'amafaranga ari mu kuduhera amafaranga arahera uri kura kubita 50,000 100,000 contribution genda uharura amahera uterera aho nje mu gestion financière none gira master gestion financière ingo bitubwire ku kare genda uharura amafaranga uterera ku kwezi ubu groupe ndazi nkaho uri muri bwishi oya sawa ni sawa hariho abakenyezi bari muri groupe zo kuramukanya zo kwibarutsa zo kugira iki za mariage aya ma groupe yose urimo teranya amafaranga yaterera par mois par semaine ugire bira bega twicwa no gukora tudaharura abakenyezi ntiduharura nk'ubu umuntu maje ati we par mois je nivuge jewe ndazi bije nkoresha ku kwezi jewe Solange mu rugi wanje ndazi nti bije mensuelle naye ndabijetiziration nkabijetiza ibizokenerwa nkabijetiza irasiyo yo ku kwezi yo ku munsi by'abakozi utwara abana ababoyi kubahemba abayaya kubahemba nkavuga ati ukicara ukavuga ati je par mois nkoresha bije inganuko iyo vraiment ni faso yoroshe kandi umukenyezi wese yoja kukagira yobona ko kogira ico kamungura ntube utaza amahera ukoresha ku kwezi hari habayaronka amafaranga bigoranye bashobora kuvuga ati ubibijetiza kubera uhembwa ku mushahara ariko nigihe je ntahembwa ko narabayo ntahembwa je nta rufaranga rwanje rwagenda rurayerera naruronka rugoranye ukururonka rugoranye rupangire upanga ati niba ntahembwa nigwashika nzokora le priorité nizi hierarchie ni ntuvuge ngo mugura imodoka canke ugura igitenge utarariha minervare y'abana par exemple kuko cyangwa utararihinza uruwaye ivyo byose rero uri umuntu utazi guharura amarosete yawe umenye amafaranga umva nabaye n'umufinansi umenye guharura amarosete yawe amafaranga winjiza ntuzomenya n'ukuntu yasohora muguvu ufashe urupapuro n'ikaramu n'ubugire exercice ruwaye turihaya minervare y'abana naya irasiyo naya donc ugira wasa gatopo ugira akantu kagufasha ka aide mémoire bizogufasha kugenda witwararika ukungena uko kwezi ugiye kukubamo ubizogufasha kumenya ati nihaza umuntu arampaye 20,000 akakabezwe karavuye mu kubera iki warakanditse urakazi rero niwapanga izo programme zawe ugapanga uko ukoresha amahera ugapanga ubutunzi bw'umuryango bizogufasha na wewe kwikomforta kubona yuko uri kuragira kuri ico cy'umwanya rero ubu hari ibintu vyeze na cyane cyane Bujumbura mu bakenyezi ngo hewe muri groupe no mu groupe amwe ndabibona ngo tugenda none ahubwiye abantu mugende wahateguye wahapanze urazi ko ari capable yo kujayo ntafise agenda ndogenda yo nyene ubu guhitanye yose muca mugenda yego wa mwanya urapfuye ya mahera arapfuye ntiwagize planification ntiwagize budgetisation ntiwamenya amahera ugiye gukoresha abivuze ngo ugende kwanaka uba ahantu hose ugenda dépense ahantu hose ubujije ukagenda ugiye muri dépense uva bidepanshije bisigura ngo ni waguma ugenda hariya utugeze ubipanga n'uburyo buzoba buriko buraherera kuko uri pakiza urafata bus urafata taxi uragira iki ushitse warahuja mu bandi ukanwa amahera arahereye kubera ko ugiye uko uri wa mwungu gumugenda uku no nukuri ivyo bintu mutabihagaritse abakenyezi ukore kuri programme ukore ku bintu vyanditse warize ntiwize umwose arafite centre d'organisation yiwiwe urugo ntaho uri kurarushikana gira planification des activités mundwi upange programme zawe rendi nzokora iki mardi nzokora iki mercredi jeudi gutyo
ubona indwi yawe ukungene ugiye kwitangura. Cyangwa bari imaze nakore ntakijamo. None napanze ku ivyo vyawe bikaba bitarimo. Ubinzane ndakubarira ati shavyo nta birimo ndafise ibindi nateguye. Kugira naho nze niciki ico naco manza kuraba uburemere gifise. Urabalansa. Planifier les activités, mupanga akazi, mupanga ibikorwa, wiha intumbero, umenye ukungene ukoresha amahera. Ubutunzi bw'umuryango si ubwo gusesagura. Bakunzi wo kukayi tumira amate tubandanye. Ukiri ngaho nyene sinumva kugogenda uko ndakubona ingende uko muri smart umwanya wose ubufise agafresher uri authentique uriko uravyumva je ndashaka kumbwira ibanga faut entretenir le corps ugira ga sport umarche sport simpaka ngo uruka nk'ibara birometero ashaka kugira tu gymnastique muhira ukagira tu exercice muhira ukambara ga tennis de sport je nka jewe muhira abana banje barangirisha sport moi j'ai des garçons baravuga mama mena tuje harige ntandushe biki tugaca twambara tennis de sport tugakina umupira lo ballon mu rugo tugakina umupira bakiruka tukiruka sport ubwoko bwishi umwe wese risifi kungene yipanga ugashobora kugira marche muri quartier aho ntiwagiye ahantu kure uravuye nko ukazi burije ukakubitamo agateni de sport ukagira marche muri quartier aho maze 30 minutes uri kura marche ugacushika muri ukagira utu exercice twiwawe dutoya tutakuvuna bisumba kuva ku kazi ugashira kuri ya telefone ugashira kuri ya televiziyo ugashikira mu gitanda urumva wirirukanka ku kazi canke uri wicaye ushitse no muhira ucushikira ku televiziyo ku matelefone ku biki uwo mwanya wa sport nta urose indwi iraheze zibiri ukwezi amezi 5 umubiri cugatarara umubiri umeze kugatarara hacaza ibindi ingwara amaguru kuvyimba kugira iki ma respiration kanka gucyo rero umukenyezi wese genda planifier sport mu bikorwa vyiwawe simpa kugira ya soranje uje muri mukiriri uje muri natation oya sport turufise ko ziri uburyo bwishi kandi ugize yose l'essentiel de transpirer no kubiri yashu ubizi yashu hajya mu mubiri ubusohoye ibinure vyinshi. Ego. Metwe Solange tubwiye ibintu vyinshi cyane kandi bikomeye ni mugabo nizere ko utogena utavuza akajambo bwiye abakunzi bo kukayi n'igiki bosigarana mu byo batubwiye byose kugira bibutse Maître Solange bazovuga ati vire kuragira hari umuntu yabitwigishije kukayi neva n'ibyo nibikibaho. Murakoze cyane ubwa mbere nabanje gushima ubutumire n'ubu ndabashimira kandi ndababarera yuko je tuzobana dukorana twagure tuje muri vyinshi abakenyezi dukeneye ibintu vyinshi umukenyezi mugenzi wanje raba kantu ugende wongereko kandi birakunda muri ubwo buryo nyene muri izo situation mubayemo tugende tuduze niveau kuko ubu niyo competition turimwo ni universelle ni la vie de competition urumva ushaka gushika kure no mu mutwe ugenda urahubaka hanyuma mwihe ihangiro mu biko gukora utunganye urugo rwawe ndazi ngo zanyu ziratunganye mugabo ugende wongera kandi kantu do plus muri ibi byose twavuze haba mu vy'amagara y'abantu haba mu vya gestion financière haba mu vya autonomisation by'uburyo byo kurondera itunga mu rugo urabe ta contribution icuru kuraterera mu rugo. Yego turabakunda cyane turabashimiye ko mwadutumiye kandi nundi munsi nukuri turosakanya tuzoza tweshanje ibyo kwiga ni byinshi. Iyi pamchana yanyu urabona yuko ifasha abantu benshi. Iyi TV yanyu irafasha abantu benshi iri regarde par beaucoup de gens. Ibiganiro bicako turabikunda jewe bastere n'abagenzi bajya n'abakozi b'Imana twubaha kandi baracari bato cyane. Twizere ko no wundi munsi tuzongera kubahamagara kuko ndazi yuko benshi baza kwandika kandi twabahamagara muzogaruka naho mufise amabanga menshi abahamagara hariya na hariya mu gihugu hehe ko muzotwitaba. Yego turabashimiye cyane kandi turankuhajije votre télévision kuko ishika kure kukayi n'agaterme ni keza udutasuraza bakaguha kayi bakaguha urumva byose duhamagarira n'abandi ibikorwa mwe bisaba uburyo birasaba amafinancement birasaba kuba ufise les moyens yego
je notera kama abantu bazoba intéressé ntiwabintu nyanda kugira publicité ariko abazoba intéressé bakumva boshigikira muri ubu buryo ibikorwa mwene ibi na cane cane ibikorwa by'abakenyezi jewe ndabishigikira ndabikunda kuko nori umukenyezi yidemarka wavuye hasi ukavuga ati natone equipe ti turabe natwe ukuntu twoza turashikana les messages loin kuko amateleviziyo ashika amatelefone adashika aho abantu badashika bisigura ngo rero abakenyezi bose twoza turaje hamwe tukagira utuntu nk'utu nuko rero murakoze cyane Imana ibahezagire turi kumwe umwami Yesu abagire neza bakunze wo kukayi nukuri ntaca atatubwiye tumushimire Maître Solange kuba yemeye kuzogaruka kuduha ubumenyi tumushimire kandi nige nakurikirana ibiganiro byo kukayi ndatangaye nukuri ni surprise ntabyo yigeze ambwira nukuri natangaye ibiganiro bya baser byarafashije abantu benshi umva aranavyibuka hariyo na bimwe narinza nibagira ariko wewe yarakize ati ABC bakunze dukeneye abantu mwabo guys ego hama twizere ko abaryohewe muza kwandika commentaire mwo twancourager abamukeneye kandi mumubwire ati garuka hanyuma abandi bakoze bo kukayi mugipartage mugire mu commentaire mu liking hama batariyabona mwabonye kino kiganiro kibagwako mwiyabone kugira ngo muzohore mubona ivyiza kuri Pam channel mu kiganiro kukayi je tuvugana nitwa Pamela Ihene Irakoze naho ubutaha nkaya masa peace and love